kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Agishikirizwa uburongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariyemereye ko agiye gufasha mu bice birimwo intambara no gutorera inyishu z'indyane muri Afrika. Yamara ayo majambo akaba atanyuze bamwe mu bakurikirana hafi vya politike, aho bibaza ku bushobozi bwo gushira mu ngiro ivyo yiyemeje hafatiwe ku bihe vya politike n'umutekano Uburundi burimwo. None umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoshobora gutorera inyishu ibibazo vy'umutekano muke mu karere na cane mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, co kimwe n'imigenderanire itari myiza Burundi bufitaniye n'u Rwanda. Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugira mushikirizwe na Jewe Bertrand Ngendakuriyo. Kazi. Mwijambo mukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije ashikira amabanga yo kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Evariste Ndayishimiye yashikirije ko agiye gucecekesha ibigwanisho kandi akitaho gutorera umuti indyane ziri muri Afrika. Ariko rero kuri bamwe biragoye ko ivyo yiyemeje naho biri mu ntumbero y'uwo muryango atavyo yoshobora mu gihe mu gihugu ciwe hibonekeza imigwi y'inkorabara ikomoka ku mugambwe wiwe CNDD-FDD, umugwi w'imbonerakure. Bamwe bakaba babona ko imvugo ya Ndayishimiye ariyo kuryosha abamwumviriza kuko atabushobozi afise bwo gushira mu ngiro iyo migambi. Idoni tubibaze mugenzi wacu Reverien Bazikamwe. Mu kiganiro Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru igihe yaraheje kwakira amabanga yo kurongora umuryango w'ibihugu vya Afrika, yaremeye ko agiye kwitaho cane ibibazo vy'intambara zugarije ibihugu vya Afrika, mbere akanashigikira umugambi w'uyo muryango wo kunumya ibigwanisho eka n'iyindi migambi yose y'amahoro. J'ai exprimé la profonde narasiguye ikiraje ishinga Burundi ku kibazo c'indyane zihanze ibihugu vya Afrika, kikaba ari naco gituma ibihugu vya Afrika bitigera bitera imbere. Mu bijanye n'imigambi yashizwe imbere n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Uburundi bwariyemeje gutanga intererano yabwo mu kunumya ibigwanisho no gushigikira imigambi yose y'amahoro muri Afrika. Renforcer les mécanismes africains de paix. Yamara rero kuri bamwe Evariste Ndayishimiye ubwiwe vyogorana ko iyo migambi yiyemeje ayishira mu ngiro mu gihe asanzwe nawe afise ivyo bibazo mu gihugu arongoye kandi akaba abifisemo uruhara runini. Ku kibazo co gucecekesha ibigwanisho harababona ko atanyishu yotanga kuko yahoze arongoye umugambwe ari nawe wamushize ku butegetsi ufise umugwi w'inkorabara w'imbonerakure. Izo mbonerakure zikoreshwa kunumya uyo wese atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, zikagirizwa kwica abanyagihugu, gufata ku nguvu abakenyezi zitwaje iterabwoba n'ibigwanisho zihabwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nayo ku ntambara ziri muri Afrika bamwe babona ko atawo mwizera kuko inyifato yerekanye mu kibazo kiri hagati y'abanyekongo, aho kubumvikanisha akaja kwifatanya na leta ya Kongo eka n'iyindi migwi y'iterabwoba. Ikindi gituma atacizere kinini yagirirwa nuko azwi nk'umukuru w'igihugu agira imigambi myinshi ku munwa ariko itigera ija mu ngiro. Frederic Bamvuginyumvira hoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba arongoye urunani Seforo Arusha, amenyesha ko Evariste Ndayishimiye atabushobozi afise bwo gutsimbataza intwaro rusangi mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika, mu gihugu iwe vyarananiranye. Amenyesha ko atacizera na gito afise ku muntu yafashe uruhande mu matata ari muri Kongo, akongera akananirwa kumvikana n'u Rwanda ko azoshobora gucecekesha ibigwanisho muri Afrika. Kurikira Frederic Bamvuginyumvira. Ubumwe bwa Afrika bwarihaye ingendo ya demokarasi, ndetse barasohora n'agatabo kerekana ngene ibihugu vyose vyogenda vyisunga iyo ngendo ya demokarasi. Ariko uravye ibihugu vyinshi vyo muri Afrika harimwo cane n'u Burundi, nta ngendo ya demokarasi iriko irakurikizwa, kandi nukudakurikiza iyo ngendo ya demokarasi ivyara imishamirano hagati mu bihugu vya Afrika no hagati y'ibihugu vyo muri Afrika. Akarorero, iyo haba hari ingendo ya demokarasi mu Burundi ntitwari kuba turagiye kugwana muri Kongo, kubera ko habwiza kuba habayeho uburyo
abarundi n'abanyekongo baganira kugira ngo umwumvikano uhabe, abarundi bidegemvye, abanyekongo bidegemvye. Hari kuboneka uburyo bwiza bwo kumvikana n'abanyarwanda kugira ngo abarundi bidegemvye mu Rwanda, abanyarwanda bidegemvye mu Burundi, abarundi, abanyarwanda n'abakongomani bidegemvye mu bihugu vy'iwabo. Iyo niyo ari indoto ya CPGL. Aho gukomeza vya CPGL urabona iyo bageze. Rero sinibaza ko mu vy'ukuri hari ikintu yojana ngo agiye ngo kuhuza ngo abanyafrika, bwa mbere vyamunaniye guhuza abanyekongo. Erega n'Uburundi bwabwirizwa guhuza abanyekongo hagati yabo, mugabo ntiyabwirizwa kugenda hagati yabo ngo aze guhengamira kwa banaka, agwanire banaka, bose n'abanyekongo. Jero naco niteze kinini kuri we. Ibibazo biriho, ibibazo vy'umutekano muke, kandi ivyo bibazo vy'umutekano muke ntavyo yoshobora gutorera umuti. Imvuga vuga ari imvugo itandukanye n'ukuri, ihushanye n'ukuri, kuko ntushobora kuvuga ngo ngiye gucecekesha ibigwanisho uri kurabura ibigwanisho ntibijana. Ucecekesha ibigwanisho ahuza impande zikaganira. Kugira ico umuntu yiyemeje no kubishitsa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ukurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika ni nk'igipimo kuri Evariste Ndayishimiye. Amezi ari imbere azotuma amakungu abona ko ivyo yiyemeje biriko biraja mu ngiro ku neza y'amahoro ku mugabane wa Afrika. Nino ngaha duciye dusozera ikiganiro kw'isoko, naho butaha. Cari ikiganiro kw'isoko.